naho twari tugeze azar nyuma rero kumva ko Kazoza Rodrygo ko muri equipe yitwa Real Madrid katorohewe na gatoya bigaragara ngo mu mipango y'umugabo witwa Xabi Alonso Rodrygo gozi ntari karagaragaramo muri weekend amakuru hari nuko equipe zigera kuri 3 Paris Saint-Germain, Arsenal na Manchester City zadodoye kuri equipe yitwa Real Madrid ni nyuma yuko The Athletic yari maze kumenyesha ati abazoza n'amafaranga meza na chance na gati miliyoni 46-90 Rodrygo ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Ya buri agent wa Rodrygo kakanya Paris Saint-Germain, City, Arsenal ni yahe equipe nziza wohanura umusore witwa Rodrygo gozi kwerekezamo. Ya natangwe mvuga ikintu gikomeye cyane ndavuga ngo eske Rodrygo gozi wasotse muri Real Madrid kubera ko atamerita gukina equipe ya Real Madrid canke aturunka kibanza muri Real Madrid je kubona ndavuga ati no buri ikintu gisoye Rodrygo gozi muri equipe ya Real Madrid n'uburyo bw'imikinire bwahindutse. Madrid bakisanga bagomba gukoresha abasatirizi babiri kontrema no gukoresha abasatirizi batatu kandi ugomba gukoresha abasatirizi babiri uvize Mbappe na Vinicius birumvikana ko Rodrygo agomba kugira gute agomba kubigwamo. Reka rero tugaruke kuri izi equipe zo ziko ziramurondera zihuriye ku kintu citwa tactique n'ubundi arico kibazo Rodrygo agize gute agize muri equipe ya Real Madrid. Uravye equipe ya Arsenal bakina muri 4-2-3-1 canke muri 4-3-3. Manchester City même chose ni gake Man City ibintu twabonye bakinye muri 2023 batwara Ligue des Champions vya 3-6-1 canke 3-2-4-1 ni tactique bigaragara ngo kwa Man City dahoraho. Man City normal mugiye kuraba ni 4-3-3 4-2-3-1 ni buri ni vya bintu bifavoriza equipe gukinisha bawinga babiri ndetse n'umwataka w'umuava centre. Wagenda kuraba no muri equipe novuga ngo ya Paris Saint-Germain nivyo bariko barakina ni 4-2-3-1 canke 4-3-3 buri ya 4-2-3-1 na 4-3-3 kenshi babihuye bitandukanye kuri positionnement y'abakinyi bo hagati kuko muri 4-2-3-1 usanga abakinyi bo hagati umusisi n'umuwiti bafise role zikompleta na zigomba kubera nk'izisa kuko uvise umupira ya tendance ko ari wa nimero 8 utawufisa akagaruka kuzibira. Contrairement no muri 4-3-3 bigaragara ngo umusisi aba ari umusisi full agomba kuvuga ngo ni jewe role yanje no kwa kumupira noneho nimero 8 akaba guhuza ibikorwa by'aba defenseur n'abasatiri cyangwa secteur defensif na offensif mugihe nimero 10 aba ari mu organisateur mwiza bwa ngo tumwiteze ko za pass za nyuma normalement niyo bikunze ukagira gute ugatsinda. Rero yaba Paris Saint-Germain yaba Manchester City yaba equipe ya Arsenal zirondera Rodrygo gozi zose ziri muri ya tactique tubona ngo niyo iyo tactique ari iza kurikira kwesho kwa Madrid n'ubundi Rodrygo yakabwiza kugira gute kurondera umwanya. Rero no muzi biragoye kurondera umwanya hano deja tactiquement bigaragara ko umwanya utagihari. Biraryoshe kuja kurondera ikibanza hano uvuga ngo bari muri tactique nkeneye. Reka numemenya ngo ndiko kuko no muzi Rodrygo gozi yisanze kwa Madrid agomba guhanira umwanya na Gurel or siko bitegerezwa kumera none guhanira umwanya na Gurel gute badakina kuba kuko na Gurel bigaragara ngo menga muri tactique babagaze umenga ni ushema tactique babigucapiye menga ni 4-2-3-1 4-3-3 mugabe ivyo bariko barakina ni 3-5-2 ntagiye na kimwe uzobona Gurel ariko arakina nko mu winga kandi Gurel normalement ugiye kura ivyo mu winga nimero 7 nimero 11 asabwa sivyo Gurel atanga. Gurel atanga ibintu umumeneur doje nimero 10 mwiza ashobora kugira gute ashobora gutanga mugihe Rodrygo guha ivyo mu winga ashobora kugira gute ashobora gutanga. Rero izi equipe zitatu bwa mbere zose zikeneye mu winga nizanga kwa Arsenal biroje kuvuga ngo jewe ngo mangwanira umwanya na Saka canke na Martinelli mugaba akamenya ngo turi muri tactique nduma ndagwanira kuko na muzi kwa Madrid deja bamaze gucisha amagasaraba mu bintu vyitwa ngo kugwanira umwanya uragwanira nande uragwanira na Gurel mutatumwe bimwe biragoye. Nuja muri equipe ya Paris Saint-Germain biroje kuvuga ngo ndiko ndagwanira na Doué canke ndiko ndagwanira n'umugabo azi ku izina rya Kvaratskhelia biroje ko muri tactique yawe kuko duvade nk'uno munsi Barcola nyuma y'ama offre yaje agiye atandukanya ava muri Bayern Dominique ndetse na za Liverpool vyanse ko Paris Saint-Germain sedi vuga ngo turarekura Barcola kubera iki kwego baravuga ngo Barcola reka ragwanira umwanya na Kvaratskhelia canke na Doué ariko turi muri tactique igira gute imworohereza ni mugiye no kwa Pajo no kwa Manchester City niko biri deja kwa Man City no munsi mijyango isa nihuguruye kuko uwo kugira ngo Man City aba winga ifise uno munsi zogendera ku inose yose ni bande nta muntu numwe kwa Man City Man City kuri yubaka nta muntu numwe afite kibanza kwa Man City nta n'utogitakaza bivuze ngo uravye iburyo ntituramenya ko ari Savinho ntituramenya ko ari Foden
ntituramenya ko ari Bernardo Silva muri ino sezo wagenda kuraba itaguha nayo mahirwe yuko izobimeze neza n'umwaka cyangwa idashobora niyo projet bariko barubaka idashobora gusambuka mu myaka ibiri kuko nta fact zihari zoguma zikumvisha yuko wowe nka Rodrygo wagenda muri Man City naho ukahaba impore nariko ndagaruka no kurande rw'ibamvu wanashima kurande rw'ibamvu rabe bariko barasora Jack Grealish ariko kandi uruhande rw'ibamvu ravuga ngo rimwe na rimwe ubona ko doku no musi ntuvuga ngo yarabaye titende zitable asigara umukinyi wa spectacle ubona abantu baba bakunda ko inja mu kibuga mu rukino minota ya nyuma adribla ko akunda jugumiza abantu niko ukabona ngo abantu bakeneye uwo munezero muri equipe ya Man City mugabo caractère yo kuba decisive uno musi urabona ko barafise tendance yo kuvuga ngo turungike yo Marmo cyane dukine muri style y'abataka babiri Marmo shakinane n'umugabo yitwa Erling Brotherland bivuze ngo ikintu c'aba winga kwa Man City ugeze ubu nta gihari nituzi ngo ni bande bagomba ko bari winga bo batizeye stable muri equipe ya Manchester City rero izi equipe ko zihuriye ku ico kintu tukaba tubona ko ikintu ca Felix Rodrygo gozi muri Madrid ari tactique akaba ronsa ahantu bakina ya tactique yatumye aronka mu mwanya muri equipe ya Madrid ko muri Madrid yaronse umwanya bakina muri 4-3-3 akaronka umwanya iburyo cyangwa akaba yokinishwa ibubamfu Vinicius adahari iburyo hagacaza witwa Brahim Diaz rero no munsi ca turaba Helma kwizo equipe zose zifise points zihuriye ko ico Rodrygo no musa keneye canke ikibazo yagize muri Madrid ko muri izi equipe zose ico kibazo ashobora kugitorerwamo inyishu ahitemo nde kubera iki je ndatangura kuri option ya mbere Arsenal no ati kubera iki equipe ya Arsenal nimwe muri equipe ziriko ziragaragara ngo bwa mbere zitakunze kugaragara zisesa amafaranga menshi mu bijanye n'ubusatirizi iyo ni point ya mbere kabiri ku nimero 11 equipe ya Arsenal yafise umwana bita Martinelli akiprogressa gikena umwanya wo gukora cyane ariko kandi atari decisive na Rodrygo to bakompara fise Rodrygo Martinelli yo kwicara aba nibo gwanira ikibanza ku bwanje wagenda kuraba witwa Leandro Trossard ashobora gukoreshwa nka nimero 9 rimwe na rimwe agahenge kwa canke agakinisha iburyo cyangwa ibubamfu nawe nyene ikibanza cyo prefera ni ku nimero 11 mugabo ari decisive cyane ariko no munsi nawe imyaka irikira mujana bigaragara ngo ari muri projet ya Arsenal nk'umujoker barankeneye ndi capable kurepondre umwanya yose bankeneye ariko nta press yari ngo turasaze kuzo mutitirere noneho wanagaruka ku ruhande rw'iburyo asanzwe akina ko muri equipe ya Madrid sinibaza ko no munsi Arsenal iza gufata risk yo kugura umukinyi nka Rodrygo goza azimvye umuzanye kurivaliza na Bukayo Saka kuko sa iki kibanza Grevisse en plus de joueurs bafite umwana muri academy ta Etoile Naneri agaragara nk'uwo mwakinya ashobora kuzobabeza wa backup witwa Bukayo Saka wibuke ngo equipe ya Arsenal turaza ko tuyigaruka gishobora kwinjiza umwanya mwataka yitwa Victor Gyökeres akanya naka akinjira mu kibanza tuzi ngo Arsenal givizemo n'undi mukinya azimvye yitwa Kairo Kazavet yagiye arahengeko vuga ngo Kairo Kazavet sharondera umwanya muri mediane canke arondera umwanya nk'umuwinga n'ubundi aje kumu backup wa Bukayo Saka Andreta muri mediane de jour musi ariko abasatiration muri equipe ya Arsenal kuko ku kibanza ufitemo Martin Odegaard wafise Merino tutazi yazokina Kai Havertz ari capable kuhakina none ongeyemo umugabo azwi izina ryande rya Martin Zubimendi bivuze ngo equipe ya Arsenal nisanga yuzuye bwa mbere birangora kumva ko bafata risk yo gusesa n'amafaranga ku isoko bagomba kuzana Rodrygo bien sûr bamuzana kandi yorondere gumwanya ku nimero 11 Rodrygo wabona mukinije wanashima kuko nico kintu mbona equipe yose ishaka Rodrygo igomba kumusezeranira equipe yose ishaka Rodrygo imusezerana kagomba gukina ku nimero 11 kandi umwanya wo gutangwa kuko ku nimero 11 kitwa niko ndabivuga abakinya kinshi ku rukubi buryo banyaruka ku nimero 11 bariko barafitinga bakumva ngo je suis à l'aise ukumva ko uri capable yo gucura mu star kuko amazina bafise muri equipe ya Arsenal umwana yitwa Rodrygo Gozinji aramu mustar nivyo mugabo kuri projet equipe nayo esko cutangura kwiga uburyo uzosora Martinelli cyangwa uzosora Trossard nusora Trossard Martinelli aremera kuba eternellement umubaka kwa Rodrygo kandi generation presque zimwe ariko kandi Rodrygo naza kuneza ya equipe ugomba gukinisha abakinyi bari matire kuko ndemeza ko vise Saka uruhande rumurundi rwanda ufite Rodrygo uraho vise equipe itandukaye gutunga Martinelli na Saka ku mande probably mutunze uwitwa Rodrygo ugatunga Bukayo Saka Gyökeres ku nimero 9 Martin Odegaard ku nimero 10 urabutunze equipe kuri niveau imwe na equipe yari yose yitwa kari nkuru kwisi mugabo kandi ibibazo vya equipe jewe sinkunda kugira gute sinkunda kuvyibagira hano nazo rivaliza kuneze Rodrygo avuga ngo none hano mfise mirimo yo kwitwa tire nta rivaliza kandi ni anakonvenka atanu uzokubwira ngo kwa Arsenal ngo nzoba ubuzima no bayo kwa Paris ngo kwa Man City ni kwa Arsenal kubwineza umukinyi kwa Arsenal mengari umwanya ugendeka mugabo ni faiblesse kumukinya ataba muri rivalite
buriya nico kintu cyakomeje umugabo yitwa nde Rodrygo gose kuko dufataga nko kwa Paris Saint-Germain ari naho jewe do mapana mwana mu konsi yakuje Paris Saint-Germain bariko baratunga abakinyi bose bisanta ko bari kuri niveau imwe mugabo bisanta ngo naka je kibanza nazogitwara gerana naka nazogitwara gerana agire gutagerana soit Rodrygo gose urakina neza uri muri system abakinyi bigaragara ngo bamaze gufata ikibanza muri equipe ya Paris Saint-Germain musatirizi muri defense muri attaque y'abantu Ousmane Dembele na Kvaratskhelia mugabo kandi naho vyanze ko Kvaratskhelia atotakaza ikibanza muri equipe ya Paris Saint-Germain nanaho byanze nakora tugitakaza ko duwe yafashe cha Barcola kandi Barcola bigaragara ngo uno munsi Vincent Stober hejuru ya duwe mugabo ikibanza yagitakaje duwe Barcola babo bajya nta muntu umafise ikibanza muri equipe nta muntu numwe gifise uvyutse ameze neza niwo munsi nwakina umumenyereza akoresha bakora kuri performance actuelle izo barimo muri uwo mwanya ko sinzi ngo Rodrygo kwa Paris Saint-Germain yisanze agomba kumenera hari iki kibanza cy'uwitwa duwe na Barcola iyo rivaliza nabo kandi byo mukomeza yisanze agomba kumenera hari iki kibanza cya Kvaratskhelia byo mukomeza akakombata kandi bikagenda neza kandi na equipe ndavuga ngo no musiri kirakenera ndavuga ngo guturuna effective kuko ariko rivalite nayo kandi bigaragara ngo n'ubundi kwa Real Madrid ahunze n'ubundi ngoranizo za rivalite no ku kibanza kwa Madrid ku bice by'injana ahunze tactique itamworohereza burya sinzi tumara umwanya mugabo bashaka kuba ahantu hari iyo rivalite hamaga prouver qu'il mérite d'être titulaire burya sinzi ko turiko turabona ikintu kwa Madrid ico twita rivalite ni rivalite y'ubustare gusumba rivalite y'ibikogwa kuko no munsi jewe mba ndiko ndaraba Vini na Mbappe guhera mu mwaka weze w'inkino hari ikintu cyo gitangaza Vini yaduhera Rodrygo todo mugabo kubera Rodrygo Vini cyo yamaze kutwereka yuko ashoboye tuba tubona umengo yaramaze kuja hejuru ya Rodrygo gose rero je kwa Madrid sindiko ndahabona rivalite y'ibikogwa batanga mu kibuga ahubwo ndiko ndahabona rivalite y'ubustare gusumba ikindi kintu cyaco cyose mugabo nkuko azari ko rivuga je na je no konso imwana yitwa Rodrygo gose kuvuga ngo erekeza muri equipe ya Paris Saint-Germain Arsenal ni equipe turabizi ngo buri mwaka peut-être ko bishobora guhinduka no mwaka bagura umwataka nimba bazomu naho nyene vya Arsenal je na manda vyemera uko maze kubona deal yamaze kuba ariko naho batomugura ho bigaragara ngo ikibanza kiri garanti kwa Martinelli icara ariko no kwita profile y'umukinyi Rodrygo gose amaze kugira profile y'umustar ariko umustar gose afise profile iri hejuru ya Bukayo Saka umustar akina mugabo umustar akina nivyo Rodrygo gose jende yemezango Rodrygo afise profile iri hejuru yande ya Bukayo Saka mugabo Bukayo Saka kubera ari kwa Arsenal hahandi ahoraho buri munsi Arsenal bategemeye umugabo witwa Bukayo Saka ucumengo yaramaze kuba igihangange gusumba Rodrygo gose kubera iki ahoraho umukinyi bamwiza kubera kina mugabo Rodrygo ashaka fo yahawe umwanya turazi ngo nina batume bitsinda 15 muri saison Bukayo Saka nimba bitsinda Rodrygo azonsindira 20 karite ya Sans Dobi Rodrygo arakomeye cyane karite yo gukina Rodrygo arakomeye cyane bisiguye ngo muri Arsenal umugabo witwa Rodrygo profile afise niberanye no gukinira ama equipe atagira target ndabivuge kuno Arsenal ni equipe buri mwaka ikina ibintu byo kwiryohera kwinezereza ukubona ngo twogwanira Premier League tukayigwanira kugera kuri 36 ya 37 tukarekura vyoroshe tu peux changer quand même mais nimba winje Victor Jokles tutunga mu satiriza Bukayo Saka Mike Jokles umugabo yitwa Arsene Wenger akiri mu menyerezo Arsenal hari transfer itoba yarigeze kuvugwa muri equipe ya Arsenal uzi presque bose bakinyi bose bitwa ko bakomeye na Madrid karavugwa kugumba uno muzi bageze ahantu Arsenal ari equipe igombe bikombe bakaba bari muri visere za Madrid bavize umugabo witwa Madrid no ni wa Chelsea eske Arsenal ambition afise ni kuzana Rodrygo n'ubundi naza mukasura gukubita squat umwaka umwe azosumbwana Rodrygo yitwa mu backup muri Real Madrid tuje tuza muri equipe ya Manchester City ifise Jeremy Doku ifise Omar Marmoush ashobora kuzakoreshwa nka nimero 11 ifise Savinho ifise Bernardo Silva ifise Phil Foden imbere kubafu kuna ko ku ruhande rwo nimero 1 Rodrygo yisanze ku ndwi bose yabatwara umwanya Rodrygo yisanze ku 11 bose yabatwara umwanya mugabo kwisanga muri equipe ya Manchester City vyo ari kuba vyiza wanashaka gusumba kwisanga muri Paris Saint-Germain kubera ko banakina Premier League champion ikomeye gusumba Ligue 1 turazi ngo buri mwaka Paris Saint-Germain atwara igikombe atagihindutse mugo muri Manchester City nivyo Guardiola yarigaruye Premier League ariko sometime Liverpool iramuchallenginga Arsenal ukabona ngo umukinyi niyo bagomba bakazotwara Premier League imyaka 3 kurikirana mugabo yarakoze yaratanze ivyiwe ariko tactique zo mugabo bitwa Guardiola ziriko ziragenda
tactique jezo umugabo witwa Guardiola singizishimiye sinzi impamvu niko cyane namuvumega kwa Arsenal ho vyoshika bimworohera kwa Arsenal biragoye Mike kwa Arsenal Arsenal biragoye uzi impamvu Arsenal ni equipe cyane yibanda muri defense turabe imikinire ya Rodrygo turabe n'imikinire ya Arsenal ni equipe ikunda gusubira inyuma cyane kandi tugerageje kuraba n'uburyo gusubira inyuma kote defensive sivyo urigenda urabe bariko barakina nabakinyi usanga batariko barasatira kuko equipe ya Rodrygo ivyo bimutuma ni sawa ivyo bimutuma Arsenal ikina ikintu citwa collective Arsenal isubira inyuma yose si Arsenal umwe agenda agasubira imbere sivyo ivyo rero kuri Rodrygo navyo wamutumye kugenda muri iyo jeu nayo biragoye iyo profile ya Rodrygo ntayafise kandi kindi naco nyimbukeneye yuko Rodrygo aza kugukinira nuko wamuzaniye umuntu numero kuko Rodrygo yego n'umukinyi mwiza arashobora kwinjiza ibitsindo mugabo n'umukinyi cambere Rodrygo akora n'umukinyi azi kurondera ivyo bitsindo akorera abantu azi gukorera mu gitutu c'uwundi mwataka mugabo muri iyo profile rero ya Arsenal ntayiri kwirazana kuko sishobora gutahura ukunge na Arsenal ishobora kuja muri affaire ya Sesco kaja muri affaire ya Gyökeres wewe ugaca wiyumvira uri Arsenal ukazana Zubimendi ego arakenewe mugabo sinuvu kungene urgence ariko bigaragara ngo bari close muri akakanu nade ariko aravuga n'ubundi je ndagashiki muri numero 9 utayibona ugaca wiyumvira kuzana umueriye ari ku mpande uwo mueriye mbega zoho igitsindo nde mbega wowe uri Arsenal wifuza gutwara wifuza gukina EPL wifuza gukina Champions League mukeba wawe Man City ashobora kwinjiza ibitsindo birenga 5 wowe atani igitsindo na kimwe ushobora kwinjiza nico gitsindo ushobora kwinjiza ugaca ugenda kukigwanirako ni handi hacava ya makarto rouge sivyo ivyo navyo ntabishobora kuraba Nadia dukoze ikintu ya umwana yitwa Rodrygo ko isanga muri equipe ya Arsenal ndo gumana profile nk'iyo yari ifise ego nivyo winjije undi mu winga ku ruhande rutandukanye no Bukayo Saka afise point nk'iyo Saka afise muri Arsenal kuko namuzi tubona kwa Arsenal igitsindo cabuze Kai Havertz atari mu kibuga igitsindo cabuze Saka kwa Arsenal umengo nta wundi muntu yotsinda rimwe na rimwe Declan Rice yo yivya agatendesho gitsindo mugabo Bukayo Saka turazi ngo niwo muntu nibo citegerezo muri Arsenal barindire bakarondera ku bitsindo cundabira rero Bukayo Saka hezaseza afise ibitsindo bingahe Rodrygo goza zanye profile nk'iya Saka nawe niyo cheza afise ibitsindo nk'ivya Saka azoshobora kurivariza na Manchester City ifise Haaland atsinda bitanu mu rukino rumwe azoshobora kurivariza na equipe ya Liverpool ifise Mohamed Salah mugabo kwa Manchester City nubundi vyari kuba vyoryoha mfise amakenga y'umumenyereza par contre muri equipe ya Paris Saint-Germain tufise Vici Varaskelia ku 11 dufise Ousmane Dembele akina nk'umuvonefu dufise Doué ashobora gukoresha obete Paris Saint-Germain numero 9 bafise abawinga kandi bari capable gukina umuteretse Doué nk'umu numero 9 arakina bariko mukinije umuvonefu arakina Vici Varaskelia iburyo bubamvu ku numero bose bamezuko rero Rodrygo ari fort uri kuramubona iyo ariko aca ku 11 mugabo ku 11 hari mugabo bitwa Vici Varaskelia kandi wanashaka kugira twari kibanza Rodrygo cha Varaskelia bo banza kukigwanira mugabo hari kibanza je mbona ngo kigaragara ku numero 7 kiri ku mugabo bitwa Barcola kikako mugabo bitwa Doué Rodrygo yo kuyentegramo wanashaka bikanoroha kuko kwa equipe ya Paris Saint-Germain sinzi kurabona ikintu kibatunze na ma permutation y'umwanya n'umwanya ntumenyerana n'umwataka ikintu jewe Dembele ni ku bubamfu Dembele ni ku buryo Dembele ni ku pointe Rodrygo ivyo byose arabishobora Vici Varaskelia arabishobora nkabanango muri equipe ya Paris Saint-Germain icambere profile y'umukinyi yo tuyivuyeko nkaza kuri Kazoza kiwe Rodrygo twifuza muri Kazoza si Rodrygo kumva ngo yagize profile nk'iya basaka ni Rodrygo mwiza nkuko Neymar Junior yigeze kuvuga ati jewe ndakuye nimero 10 ya equipe nationale ariko ndabona Kazoza gakomeye mwana yitwa Rodrygo Goes yuko ashobora kuzoheka equipe nationale ya Brazil akanambikwa nimero 10 uno muzi Rodrygo Goes tumwifuza mu club tukanamwifuza muri equipe nationale ya Brazil equipe nationale ya Brazil vise Rodrygo ibifise assurance y'umukinyi ashobora kwakinira poste zirenga 4 Papari yisangeyo agarukane profile y'umukinyi mwiza noneho na cizera girirwa muri equipe nationale ko ashobora kuzoyiheka abandi bose vyaranse gisura kigaruke decision ya Rodrygo Goes irimo igomba kuba nko gufata risk kumva ko akoze ikintu abantu bose batazohuriza ko ariko gisaba kwicarana na agent we peut-être n'abamwegereye benshi bo hafi bakamuhanura ikibereye kuko dufata karubiro twese turabica amaso menga kwa Arsenal hari umwanya kandi arashika bigenda neza amushe muri ya makondisiyo ashaka n'ibindi mugabo Rodrygo namusafise profile meze gute par rapport yuko Arsenal bayeho erega ari umukinyi ataba muri equipe par rapport ya profile yiwe kuko muzi dufata karubiro none
ko rero abakinyi bumva ngo ni mwiza nta equipe nimwe kwisi yobura mu mwanya mugabo kwereka tuba tubona tagiye hariya zobasubiye inyuma uno munsi Arsenal ni equipe kiri kirubaka ibyayo tutabona Kazoza bivuze ngo Rodrygo agiye muri Arsenal condition zose kukiri bubamfu peut-être ko amafaranga n'ibindi kumva ko ni sawa mugabo Rodrygo adatwara ibikombe ubwo nazo basubiye inyuma ubwo kwitega Arsenal ngo ndayitumye Premier League nzovyemera ndabibonye kwitega Arsenal ngo uramutse ifise profit yo kumara imyaka 5 yasubiye kuba equipe iri kuri niveau Miyo City yari maze imyaka 5 gutahukana Ligue des Champions biragoye gutahukana Ligue des Champions bivuze ngo Rodrygo azobasubiye inyuma mugiye dufate kwa Man City naho nyene rega nico kibazo cha Arsenal umunsi barimo Manchester City twabonye ni equipe yagiye ku isoko y'igura n'igurisha mugabo ikeneye ko isetting ibintu byayo gushashe gasubira kuba ya Man City bivuze ngo nivyo uwari yaravyubatse aracari nka Pepe Guardiola mugabo nitwemeranye ijana ku ijana ko Pepe Guardiola agomba kuzodusubiza ya Man City twari tuzi ibaze nk'ubishitse Pepe Guardiola Man City gahitamo kuvuga ngo nyuma y'umwaka ari nusu vyanse Pepe aragiye hazocaza undi mumenyereza direction sportive ya Manchester City izoca yubaka ibindi bishasha ifatiye kuri projet nshasha peut-être umumenyereza azobazanye probablement abakinyi benshi bakiri jeune bazoba baraje bashobora kugira gute kubigwamo mugihe uno munsi hariho silence bwa mbere ko projet ya Paris Saint-Germain niba uri biratagitse itakibaye ndabona Luis Enrique akiri muri Paris Saint-Germain buri imyaka irenga ibiri bivuze ngo hariho projet de jour munsi igize gutiye iri capable yo kumuha Ligue des Champions iri capable yo kumuha rivalite kuri rivaliza n'abandi bagiye batandukanye en plus akanaba no umustari yijajara siwe umukinyi yijajara muri football y'uno munsi siwe nuba kwa Paris Saint-Germain nk'ubu Barco aravuze ngo duwe azore kurajyara Barco agarutse mu kibuga agomba kwerekana karusha duwe nawe nakuruka mu kibuga afise bwa mbere profile y'ubustare bisaba erega parnayo no munsi yarageze ko nubwo itarika yavise ibintu byo gutunga abastare nka ba Messi na Mbappe na ba Neymar uvise Dembele no munsi yamaze ku mustar kwera ko ari kuri niveau yo kumva ngo yatwara Ballon d'Or ukamongera ko winjije Rodrygo amatiere ubustare havuye uwo Dembele nyene nibaza ko azoca buwa kabiri muri equipe ya Paris Saint-Germain akaba no muri rivalite no muri ya projet niburi buri mu garantisa kumuha ivyo Madrid no muzi tobigize gute itoba yari muhaye kwera yuko yisanze kuri bande touche sino si c'est pour jouer gukina nyene bisanzwe kwa Arsenal umwanya uriho kwa Man City umwanya uriho mugabo kwa Paris Saint-Germain bigaragara ko umwanya umenga azogwanira ariko niho hari ikintu giwanye na profile yo kumva ngo numukinya agomba kwitwa ko ari kuri niveau yo gwanira ibikombe bikomakomeye umwaka ku mwaka nico gituma je préfère équipe ya Paris Saint-Germain gusumba Arsenal yoronka mu mwanya mugabo peut-être carrière yiwe tugatangura kwiyumvira Arsenal izotwara Ligue des Champions ryari izotwara Premier League ryari no kwa Manchester City bega Man City izogaruka kuri gwagwego gwayo ryari par rapport yuko yahoze nivyo tuganiriye vyinshi kuri Kazoza ko umugabo witwa Rodrygo gozo bigaragara ngo muri equipe yitwa Real Madrid ntibiriko birorohana gato na cancana nyukoma yuko the Athletic ivuze ngo igihe cyose equipe yitwa Real Madrid ni iteguye kumunaniza ho babonetse equipe itanga amafaranga uyu musore w'umunya Brazil Real Madrid yomurekura akaja kuronderera hanze